Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi, mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Ndakwibutse yuko izi nyigisho za Bibiliya usanzwe uzitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukazishikirizwa na Pastor Samuel Nsabimbona. Mu cigwa cacu giheruka twarumvise amajambo Yobu yishuye Zofari, amwereka ko nawe nyene atari kijuju, kandi ko atari ivyaha vyiwe vyatumye agira ivyago. Yobu ntiyarayobewe amajambo y'agahemo yokoresha kubigira abanyabwenge. Yaravuze ati, mwebwe mugira ngo mufise inyishu za vyose, ariko menya ko muri abantu, kandi ubwenge mukiyumvira ko buzojana namwe. Bakivuga, bagenzi ba Yobu bagira ngo babwire umuntu w'imburabwenge atazi vyinshi, ariko nawe yarazi nk'ivyo bazi. Twarabonye yuko ingorane yari iriho ari uko abo bagenzi ba Yobu batari batawe ingorane yiwe n'ukubaho kwiwe. Hari ikintu dukwiye kuraba neza mu vyo abakunzi ba Yobu bari bafise. Ivyo bavuze ntivyatumye Yobu yisuzuma, ahubwo batumye yigwanira. Mu vyo bavuze, abo bagenzi ba Yobu ntibigeze bashiramwo Imana ngo berekane ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Ico bayivuze ko gusa nuko ari Imana y'ivyagezwe. Yobu ico gihe rero yaragwaye cane, ariko arabura ikimuremesha. Niho yaciye abwira abagenzi bati, mwebwe murimererewe neza kandi mwari mushoboye kundemesha, ariko ndiko ndanyerera, mugaheza mukabura ijambo na rimwe riremesha umutima wanje. Yobu nawe nyene yarazi yuko Imana ifise ububasha ku bugingo bw'abantu. Ivyo vyose twarabonye yuko Yobu yabivuganye umubabaro mwinshi, kubera yuko bagenzi biwe bananiwe kumuremesha. Mu nyuma Yobu yaciye ahindukiriza amajambo yiwe ku Mana kugira ngo aronke ico mufasha mu kumuremesha. Uyu munsi turakomeza kwiga kuri iki gitabo ca Yobu. Tukaba tugeze mu gihimba ca 15, turaza kubandanya no mu gihimba ca 16. Turabona ingene Elifazi yongeye gufata ijambo akabwira Yobu ngo areke kwitsindanishiriza. Turangiza twumva amajambo Yobu yishuye Elifazi. Muri iki gihimba ca 15 turabona ko hagarutse ryahiganwa ryo guterana amajambo. Bagenzi ba Yobu uko ari batatu bari bamaze kuvuga ivyo biyumvira ku vya Yobu, kandi bose yari yamaze kubishura. Hari hageze rero yuko Elifazi afata ijambo ubugira kabiri. Turibuka yuko mu ntango Elifazi yari yagerageje kuvuga ashiramwo ivy'Imana, akavuga n'ivyo yoba yareretswe kugira ngo Yobu amwumvirize neza kandi anyugwe. Uyu munsi turumva abakristo benshi bashinga intahe mu majambo menshi, ariko ugasanga ayo majambo yose ayingira akamaro ni make cane. Usanga mu ntahe bashinga bashimikira ku bintu vyinshi baciyemwo, ariko bakavuga bike ku vy'Imana yabakoreye. Dukwiye kwama twitwararika gushinga intahe twisunze ahakuru ivyo Yesu yadukoreye, maze ibindi twaciyemwo navyo bikaba bike, bikuru bikuru vyonyene akaba ari vyo dushimikirako. Amajambo menshi ya Elifazi yavuga ivyo yaciyemwo n'ivyo yagendeje. Umuntu nk'uwo biragoye kumuhanura. Reka dutangure rero dusome muri iki gitabo ca Yobu, igihimba ca 15, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Haravuga ngo, maze Elifazi w'itemani arishura ati,
mbega umunyabwenge yokwishurana amajambo asunitswe n'impwemu, umuyaga akaba ari wo yuzuza inda? Mbega yoburanisha amajambo atagira ikimazi, canke yovuga ibitagira ico bivura? Aho hantu hari intambara ihambaye y'amajambo, eka ryari higanwa ryayo nyene. Elifazi yabwiye Yobu ati, ibyo uvuga ni nk'umuyaga gusa, nta kintu na kimwe kirimwo. Naho nyene murumva ko ataco Elifazi yafashije Yobu atari ukumwumvisha ko akwiye kwihana gusa. Mu by'ukuri ubwo si bwo buryo bwiza bwo gufasha uri mu ngorane nk'izo Yobu yari arimwo. Yari akeneye umuntu amwengenga akamuhanurisha urukundo. Reka rero dushishikare twumve amajambo ya Elifazi, dusome umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Haravuga ngo, nukuri kubaha Imana ugukuyeho, kandi ubujije no kuyisenga, kuko ibigabitanyo byawe ari byo byigisha akanwa kawe, nawe wihitiyemwo ururimi rw'ubugunge. Akanwa kawe ubwako niko kagutsindisha, si jewe, mbere iminwa yawe niyikwagiriza. Elifazi yabwiye Yobu ati, wagirizwa n'ibyo wivugiye. Yari yakurikiranye Yobu cyane. Turasoma ku murongo w'indwi naho Elifazi nyene ashishikara kuvuga ngo, mbega ni wewe muntu wa mbere watanguye kuvuka, canke se wavyawe imisozi itararemwa? Aha rero Elifazi yabwiye Yobu ati, wewe Yobu uvuga nk'uko umengo hari ikintu uzi. Ku murongo w'8 naho n'uw'9 dusoma ngo, mbega wigeze wumva inama zihishijwe z'Imana, canke ni wewe wiharije ubwenge? Ibyo uzi tutazi natwe ni biki? Ico watahuye tutamenye ni giki? Urumva yuko Elifazi yongeye kuzana amajambo y'ibihari, akaba yari amajambo adashobora gutuma Yobu abona ko hari ico ahajije. Twovuga ko Elifazi yari ageramiye Yobu cyane mu majambo yamubwira. Umurongo w'10 naho turumva Elifazi ashishikara kubwira Yobu ngo, turimwo abameze imvi n'abatama bukokori, baruta so imyaka iyo atibona. Elifazi yerekana ko bena Biludadi na Zofari basumvya Yobu imyaka, bigatuma bamenya byinshi kumurusha. Bati rero ceceka tukwigishe. Turabandaniriza ku murongo wa 14 aho Elifazi avuga ati, umuntu byoshoboka bite kwaba uwera, canke uwavyawe n'umugore kwaba umugororotsi? Ni by'ukuri yuko abantu bose ari abanyabyaha, ariko Elifazi na bagenzi we mu kuvuga ivyo baguma bakoma ku caha bagiriza Yobu, kandi ataco bari bazi bamubonyeko. Bagomba ko Yobu agiserura akacihana. Umutima w'ukwikeka abandi ukabagiriza ibyo utazi, nshuti yanje, n'umutima utera amahane n'umuryano mu bantu. Ku murongo wa 15 muri iki gitabo ca Yobu mu gihimba ca 15 naho Elifazi ashishikara kuvuga ngo, mbega wigeze kumva inama zihishijwe z'Imana, canke ni wewe wiharije ubwenge? Ku murongo wa 14 wo muri iki gihimba ca 15 mu gitabo ca Yobu, Elifazi ashishikara kuvuga ngo, umuntu byoshoboka bite kwaba uwera, canke uwavyawe n'umugore kwaba umugororotsi? Ni by'ukuri yuko abantu bose ari abanyabyaha, ariko Elifazi na bagenzi we mu kuvuga ivyo bagoma bakoma ku caha bagiriza Yobu, kandi ataco bamuziko. Bagomba ko agiserura akacihana. Tubananije ku murongo wa 15 naho dusoma ngo, erega n'abera bayo ntaho ibizigira, mbere n'ijuru naryo ntiritunganye mu nyonga zayo. Nivyo Elifazi avuga vyerekeye ijuru ni vy'ukuri. Mu mugambi wa Yesu Kristo ugukiza harimwo kuzobona ijuru rishasha n'isi nshasha, bikazoza kubera ko Yesu Kristo yaducunguye. Ni vy'ukuri yuko ijuru naryo ridatunganye mu nyonga z'Imana. Umurongo wa 16 Elifazi ashishikara kuvuga ati,
nkaswe umuntu agayitse kandi ashisha, agotomera ibigabitanyo nk'amazi. Eka mbere n'ibi Elifazi ariko aravuga navyo nyene n'ivy'ukuri. Asangwa ijuru riboneka ryanduye imbere y'Imana, rikaba rikeneye gucungurwa, umuntu wewe ararushirije gukenera umucunguzi. Wewe nanje mugenzi turakeneye umucunguzi kugira ngo tuze dushobore guhagarara imbere y'Imana atarubanza rudutsinze. Yobu yarakeneye umucunguzi, kandi natwe turushirizaho kumukenera kuko turabanyabyaha. Muri iki gihimba ca 15 umurongo wa 20 n'uwa 21 turumva ibindi Elifazi yabwiye Yobu nk'ugomba kumwigisha ati: ni vyibi umunyakibi ahora asesererewe imisi yiwe yose, akarinda ashitsa igitigiri c'imyaka abahahaza bashingiwe. Ijwi ry'ibiteye ubwoba ryama mu matwi yiwe, akiri mu mahoro umunyazi azomunyaga. Turumva uburyo Elifazi yakoresheje mu kongera kumenyesha yuko Yobu ari umunyakibi, kandi ko hari icaha c'agacamutwe yaranyegeje. Abo bagenzi ba Yobu naho ataco bashobora kumufasha, bari bafise umutima wo gukarira icitwa icaha. Bari batandukanye cane n'abanyabwenge b'uwu munsi bavuga bati nta kibi kiri mu bana b'abantu kiretse amakosa makeya abashikira kubwo kutamenya. Elifazi na bagenzi we abo bobo naho batashoboye kuremesha Yobu, vyinshi mu byo bavuga byari ivy'ukuri, nuko gusa babitumbereza nabi. Elifazi mbere mu byo yavuze kuva mu ntango yaguma yerekanamwo ijambo ry'ukwerekana ko Yobu ari umunyakibi, nta kintu gishasha yavuga. Ariko twibuke ko Yobu nawe nyene yari imvutsi. Tubandanije n'igihimba ca 16 n'ica 17 tutatubona amajambo ya Yobu yishuye Elifazi. Bwari bubaye ubugira kabiri Yobu afata ijambo yishura amajambo ya Elifazi. Naho twumva Yobu na bagenzi we banyinyurana mu majambo, uko siko vyari bikwiye kumera, kuko mu vy'ukuri bari bamugendeye ari mu vyago kugira ngo bamwirure. Ariko rero aho kumwirura bagumye bamubwira amajambo acumita kugira ngo atsindwe kandi yemere ko ari umunyakibi. Urumva yuko basa n'abazanywe no kumusonga. Reka rero twihweze amajambo Yobu yishuye Elifazi ahejeje kuvuga. Mu gihimba ca 16 cyo muri iki gitabo ca Yobu, umurongo wa mbere n'uwa kabiri iravuga ngo: maze Yobu arishura ati, numvise vyinshi bene ivyo, mwese murabaremesha bagorana. Hano rero Yobu aravuga ati, munsubiriyemwo ibyo mwatanguriyeko, nta gishasha na kimwe muriko muravuga. Muguma munsubiriramwo ibyo mwari mwavuze no mu gihe ca mbere, rero reka kwirirwa murangora munduhisha. Mu vy'ukuri abo bantu bari abagenzi ba Yobu, ariko amajambo yabo yabaye ibihari gusa. Yobu yararose akanya ko kubishura, umwe wese ahejeje kuvuga nk'uko tubibona hano. Twumve rero dushishikaye kwihweza amajambo ya Yobu. Muri iki gihimba ca 16 umurongo wa 3 Yobu avuga ati: mbega amajambo atwagwa n'umuyaga ntazogira iherezo? Ikigutera kwishura ni giki? Yobu hano aravuga ati, nagira ngo mwari kugira isoni zo kuguma mumbwira ayo majambo atacarimwo, atajanye no kumfasha mu marushwa ndimwo. Burya mu mashengero hari ubutumwa bwinshi buvugwa mu makoraniro, ariko ugasanga busa n'ayo majambo ya bagenzi ba Yobu. Hari n'ubwo usanga butisunga Bibiliya, bigatuma na mpwemu yera atabukoreramwo. Ikoraniro ridahaye ikibanza mpwemu w'Imana ntaco riba rimaze. Birababaje kumva inyigisho nyinshi ataco zifasha abakristo mu vyo gusenga no kwamamaza ijambo ry'Imana. Niko biri no ku ndirimbo zimwe zimwe zo mu mashengero, usanga ataco zirimwo, bigatuma n'amakoraniro y'abakristo aburamwo icofasha imitima.
bamwe usanga ari ugutamba gusa muri izo ndirimbo atazina rya Yesu Kristo canke ry'Imana ririko riravugwamwo, ariko ugasanga ni nk'umuziki usanzwe. Hari aho rero izo ngorane ziva ku bigisha b'ijambo ry'Imana canke zikava ku bumviriza. Tugaruke ku majambo ya Yobu mu gihimba ca 16 umurongo wa 4. Yobu avuga ati, erega nanje noshoboye kuvuga nkamwe iyaba ari mwebwe mwari mumeze nkanje. Nanje noshoboye gukoranya amajambo yo kubanegura nkabazunguriza umutwe. Yobu yavuze hano yuko iyaba ari we amerewe neza nkabo, nabo bakamererwa nabi nkawe, yari gushobora nawe nyene gufata ijambo akabasokoroza ibyaha boba baranyegeje, kwirinda gucira imanza abandi nk'uko. Iyo ni impanuro nziza ya Pawulo nk'uko tuyisanga mu ikete yandikiye Abigalatiya mu gihimba ca 6 umurongo wa 1. Uwo murongo Pawulo awuvugamwo ngo, bene data, umuntu niyo yoboneka kw'icaha, mwebwe ab'imwemu mutunganye uwumeze atyo, mumuhanurishe umutima w'ubugwaneza, kandi wiyubare ubwawe, nawe nyene ntiwoshwe nabi. Umuntu ari mu ngorane ntuje guharira nawe, kandi ntuje kumwigisha. Igikwiye ni ukumutunganya n'umutima w'ubugwaneza nk'uko Yesu Kristo umwami wacu yerekanye uwo mutima aho yoza ibirenge by'abigishwa biwe. Erega n'uwo munsi Yesu Kristo aracyabikora. Wewe nanje iyo twihanye ibyaha byacu tukavyatura, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ibyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu, ikatwoza ukugabitanya kose. Ayo n'amajambo dusanga mu ikete rya mbere Yohana yanditse igihimba ca mbere umurongo w'9. N'uwo munsi rero Yesu aracoza ibirenge by'abigishwa biwe, ni ukuvuga ko agiharira ibyaha, akoza ibigabitanyo by'abantu, akabagira abana b'Imana. Ariko rero Yesu Kristo yatubereye icitegererezo cyo kugira ngo natwe twitwararike bagenzi bacu kandi twozanye ibirenge. Iyo ugomba koza ibirenge by'umuntu ntiwishira hejuru yiwe ngo umurabire hasi, kandi ngo uce umutuma urutoke utangure kumwigisha. Bikenewe kuca bugufi, ugapfukama cyangwa ukicara hasi, ukaba mu kibanza c'umukozi w'ugomba koza ibirenge. Ibyo biratandukanye no guharira n'uwo muntu. Abagenzi ba Yobu byarabagoye, bananirwa no kumushikako bicishije bugufi. Baje bamwigisha, nawe abibonye yaciye ababwira ko iyaba ari wamerewe neza nk'uko nabo bamerewe, nawe yari kwigisha mu majambo aryohoye nk'ayabo. Niho yashishikara kubabwira ku murongo wa 5 muri ico gihimba ca 16 ati, nanje nobaremeshesha akanwa kanje, kwirura ko gupfa kubomboranya iminwa yanje koborohereza. Yobu aravuga yuko we yo kwitwararika kubaremesha ngo bongerwe intege. Yoba arajwe ishinga no kuboza ibirenge, ni ukuvuga kubatunganya mu bugwaneza. Ibyo nyene nivyo bagenzi ba Yobu bari bakwiye kwitwararika. Yoba aravuga kandi muri iki gihimba ca 16 ku murongo wa 6 ati, yamara niyo ngize ico mvuga, umubabaro wanje ntugabanuka, canke niyumanganije ntumvako. Yobu rero yarabuze ico mufasha. Turakomeza kumva amajambo ya Yobu dusomye umurongo w'indwi n'umunani. Iyo mirongo iravuga ngo, ariko noneho iranciye intege, yagesheje abanje bose, yaransumiye bihinduka ibinyagiriza, kunanuka kwanje kwankuriye hasi, kuranyagiriza imbona nkubone. Aha rero Yobu yavuze ati, muransanzishije, mutumye nuzura ko iminkanyari, ndarushe. Kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11 naho Yobu ashishikara kubabwira ati, yantabaguranye ishavu ryayo impoye ubusa, yandyanirije insya z'amenyo, indwanya intungiriye igitsure, baranyasamiye n'akanwa kabo, bankoze kwitama bantuka, bankoraniyeko. Imana yangabuye mu batayubaha, intereye mu maboko y'inkozi z'ibibi. Yobu yararemerewe cyane,
abagenzi biwe babaye co kimwe n'abatubaha Imana. Bari abagenzi biwe ariko bubahutse kumufata nk'umwasi. Erega n'uwu munsi hari abakristo bashobora kuba ibigaba kurusha abantu badakijijwe. Iyo umukristo abaye ikigaba aba ruhebwa. Yobu rero yaharura ko abagenzi biwe batubaha Imana. Mu byo bavuga bagira ngo bavugira Imana, basanga barayitukisha mu gufata nabi Yobu, bakaba bamwagiriza ibyo batazi. Turashishikara ku murongo wa 12 naho Yobu arashishikara avuga ngo nari nibereye mu mahoro maze iramvunagura, mbere yasumiye ku izosi irankenyagura, kandi inshinga nk'uruti rw'icumu. Yobu aremeza ko ibyamushitseko byose ari Imana yabyemeye. Ubonye ingene imbwa mu ruhigi ifata agakwavu ku izosi ikagakunkumura, worushiriza gutahura ico Yobu avuga hano. Avuga ko ariko Imana yamusumiye iramukunkumura. Mugenzi wanje, nikesha Imana irekura ibintu nk'ivyo bigashikira umuntu akamera nk'uri karakunkumurwa, ariko ico womenya nuko Imana iba hafi y'uwo muntu wayo. Wibuke yuko yabwiye Petero ngo Satani yabasavye ngo abagosore, ariko wewe nagusengeye kugira ngo kwizera kwawe ntiguhere. Reka dushishikare twumve rero umurongo wa 13 wo muri iki gitabu ca Yobu. Mu gihimba ca 16 haravuga ngo abarashi bayo bantanze irya nino, intobekeranije mu mafyigo atakagongwe, ishesha amara yanje hasi. Niwibaze ukurura kw'ibiva mu mara asesetse. Yobu rero yavuze ko umururazi ukomeye umusokowemwo ukaja hanze. Ku murongo wa 14 naho aravuga ati yiyongeranya kunja intege, insumiye imeze nk'umugwanya akomeye. Yobu avuga ko Imana ari umugwanya akomeye. Yobu yakoresheje imvugo iryohoye kandi yumvikana. Iyo mvugo iryohoye niyo yatumye abanyabwenge benshi basoma igitabu ca Yobu kenshi imbere yuko bandika ibindi bitabo. Reka tubandanirize ku murongo wa 15 n'uwa 16. Ndakwibutse ko turi muri iki gitabu ca Yobu igihimba ca 16. Haravuga ngo nibaririye ko amagunira ku mubiri wanje, umutwe wanje wamuzitse mu mukungugu, amaso yanje akobowe no kurira, kandi igitutu c'urupfu cubikije ku bigohe vyanje. Hano turumva yuko Yobu yari yababaye cane, yarasinzikaye, yari ku mviro, yarumva ko umwanya uwari wo wose ashobora gupfa. Niho yavuga ati igitutu c'urupfu cubikije ku bigohe vyanje. Aravuga kandi ku murongo wa 17 nahati naho atamuryano wari mu maboko yanje, kandi ugusenga kwanje kukaba kwari gutunganye. Aha rero twongera kubona ko Yobu mu bugingo bwiwe hari ikintu gikeneye gukosorwa. Biraboneka ko bagenzi we batashoboye kumushikana ku kwisuzuma, ahubwo batumye yama yiteguye kwiregura no kwigwanirira. Mu by'ukuri bamugarukiye ko mu buryo butari bwo. Batumye yigwanirira acagwa mu mutego uvugwa mu ikete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca mbere umurongo w'8 n'uw'10. Havuga ngo tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Tuvuze yuko atacaha twakoze tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Tuvuze dutyo rero tuba tugize Imana umubeshi, tuba twemeje ko ari yari umubeshi iri mu makosa. Ntituba tucemeye ko ari umucamanza agororotse, tuba tuyishize ahantu iba ari iciga urubanza. Hari abantu benshi bacira Imana urubanza. Ibyo nivyo na Yobu yakoze ngaha. Yireguye avuga ati nta muryano wari mu maboko yanje. Naho ababona ko kuvuga gutyo vyavuga yuko Imana yacumuye mu kwemera ko ingorane zimushikira. Yobu yarongeye aravuga ati kandi gusenga kwanje kwari gutunganye. Hari n'abakristo bavuga nk'uko, ariko biragoye ko twogira amasengesho atunganye.
nico gituma kandi iyo dusenga tukarangiza tuca tuvuga tuti nibibe nk'uko ugomba atari nk'uko twebwe tugomba. Nshuti yanje mugenzi wakurikiye kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, urumvise yuko Imana umuntu ashobora gushika aho ayitako amakosa kubwo kwihebura. Ariko rero ico womenya nuko nta muntu agororoka imbere y'Imana, kandi Imana nayo ntigabitanya, nta bibi ikora, nta bicumuro vyoyagira. Gira umwete rero wewe wisuzume, wemerera Imana kukwereka icaha kiri mu bugingo bwawe co gutandukanya nayo, uheze witandukanye n'ico caha. Uko niko kwicira urubanza aho kurindira kuzociga urubanza n'Imana, kuko uwiciriye urubanza Imana imukurako ibigabitanyo vyiwe. Utazobikora gutyo nawe Imana izomucira urubanza, kandi ingero y'icaha urazi ko ari urupfu. Reka rero turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndasubire kukengurukira cyane kuri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya uriko uraduha biciye muri izi nyigisho zo mu gitabo ca Yobu. Ndagukengurukira ko umuntu umuzi iva hasi ryiwe n'icara ryiwe, muri kamere kwishira hejuru, kandi kwishira hejuru turabonye yuko bizanira umuntu gushobora no kuvuga nabi izina ryawe. None rero Mana, ndasengeye umuntu yariko arakurikira kino cigwa ngo umwigishe gutega amatwi ico umubwira, cane cane amenye ko ari umunyavyaha, ko wewe uri umugororotsi, ariko kandi yuko muri Kristo Yesu umunyavyaha ahinduka umugororotsi, ntazobe agitsindwa n'urubanza. Nuko rero ndasengeye uyu yariko aratwumviriza, umuhe guhitamwo neza, yakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, maze azobe uwo kuzobona ivyiza vy'ibihe bidashira. Naho yoca mu vyago, umuremeshe aguma kwizigiye. Ndabisavye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.